niki wabwira abanyeshuri aba universitaire nka mwebwe baba bumva yuko kwiga ni kwiga nyene nta kindi kintu baba bumva bo bangikanye baba babona umenga biragoye biravunana wowe wobabaririki bon kiki uno babwira sinababwira ngo kora amako mu mpunzi oya ahubwo uraba we mu buzima ukeneye iki ubura iki uzokironka gute hamumaze kubona ivyo ubonye icyo ubura ukabana ukuntu uzokironka aho ukibona icyo gukora kuko nimba ubona ubwo buzima bwawe buguhagije ukabona uri kinebwe nyine biguhagije bisigura yuko ubuzima bwawe burakwiye gusa uzi ko ukeneye gushika kure uzi ukeneye kwirinda kuja gusega abantu cyane raba ikintu ukore raba ikintu ukore uko kiri kose kuko nicyo kintu kizotuma uba umuntu mukuru wubahwa Irebe FM Radio yacu Irebe FM Umunezero wacu Irebe FM mwamaze kumwumva mugenzi wanje kuri micro ya kabiri ni Keri Niyubahwe Yves Karekezi tuza tubashikiriza ikiganiro cyo kuwandwi rusama umwaka wa 2024 isamezi nimwe rudende tanga umunezero atubonye no munsi byanse kirigira plan B icishe ugaruka gwinshi cyangwa icishe abantu benshi bari mu bikorwa by'iterambere abonye ivya mbere yateguye byanse cavuga ati ibintu si vyanje ndabavanuye nabyo ndabihebye gerageze tugerageze byanse bimwe dutegura ibindi nkuko kwekora turaba ku mbuga hwaniro amaze kubona ko dufise abatumire mu bwambi bw'isamirizi y'abafam reka Keri ndaguhikaze ubanyakirire ego reka duhere iburyo bwanje kandi murabona no mwigema asa neza aberewe cyangwa shatugiramo bya ladies first ego naco nyine kirimo jewe ubu ndagaciro cyane aba mama n'abigeme bari ku kivi ego ncanja bari ku kivi nkuko mubibona tikwana mwigeme rero asa neza cyane reka ndamwakire mu isamirizi Irebe FM abaramutse ndetse tuganira ibitandukanye karibu murakoze cyane ndashimiye Keri anyakiriye na Yves Karekezi ego ndashimiye na Irebe FM n'abakunzi ba Irebe FM ko atwumviriza amajeyo yitwa Anikaho irakoze okay karibu cyane Anikaho irakoze arika tuze twakira nabwo nanje nakiri musore turabona musore musonga yaje tugana mu kiganiro gako turashoboye turabaha ikaze mushobora kwidondera ko twumviriza ego murakenuye ama ni Tony yo kwizera Valence mukaba mukoze kutwakira mu radio yanyu Irebe FM nongera numira ariko barumviriza kudahindura urushinge ego mwamaze kubumva ni Anikaho hamwe na Valence nibo batumire bacu mu kiganiro gako turashoboye cyo kuwandwi rusama umwaka wa 2024 isamirizi nimwe rudende tanga umunezero irabafa umunezero wacu Keri Niyubahwe Yves Karekezi nitwe tuzakukiremesha kino kiganiro Keri tugiye nko mu gihe w'igisahira duhere kuri Carol nkuko twavuze ladies first umuntu yumvise Carol yumviki n'ibyaha ibikorwa by'iterambere mukora bibashikanye cyangwa kwiyungunganya n'ibyaha umuntu yumvise Carol ashobora kumva ibintu bita ibikomo benshi babizi mu rurimi rw'igifaransa bavuga amabracelet n'amakoliye yo mu izosi bikozwe mu tuntu t'udupera niko kazi dukora ko kwiyungunganya ikintu twashaka dusangize mbega urugendo rwawe kugira ngo kuki wiyumviriye gukora amabracelet kuki wiyumviriye gukora amakoliye n'iki cyakwinspire n'iki cyaguteye intege zo kuja muri uwo mwuga je ikintu cyanyinspire cyane hanze benshi babikora hanze ico gihe tukibitangura babikora hanze bizimbye gusa ukabona ari byiza ukavuga ati pourquoi pas je ntogerageza kubikora kugira tuze turabikora hafi umuntu adafite uburyo bwo kuja mu ayo mahanga ashoboye kubishikira turabona ni Valence hamwe na Anikaho tutagiye kure na kure igikorwa cyanyu cyo gukora amabracelet mwaragitanguye ryari novuga ko twatanguye nko mu mpera za 2022 mu mpera za 2022 uzana umugambi ikibazo kirica niyumvira kuzana umugambi akaca agirwa ko giturumbuka mbega mu mwatanguranye gukorana na Valence canke mwatanguriye hagati
oya bon umwe wese yarikora no kwiwe ko je nakora cyane cyane ibintu by'ubuyeye ku bakobwa rero nawe utunyene wambaye utunyene nambaye hama nawe Valence yakora ibiremo mu bracelet yakora tavuga ati pourquoi pas tushira ingufu hamwe kugira nyine dukore byinshi turonke n'abantu benshi baza kubirondera. Mbega Valence ugitangura gukora ivyo bintu by'ama bracelet nk'umuhungu hawo menga abahungu navyo tumenyereye basanzwe bamenyereye ibintu by'ubuyeye by'utudede wewe byo bavyakugendekeye gute mu gutangura umugambi wawe nta bintu nyene vyagutira mu kije nk'amajambo bumva ku bantu canke byaba vyagenze gute? Urugendo ntigwari rworoshe urugendo gutangira byari bigoye cyane kandi byaravunanye gusa iciza nuko nabanje gukora akazi ndagakunda kimwe gusa nabanje nkura ibyo nshobora kwambara jewe nyene nkunda ubyiwanje just abantu babibonye baravuga ati urashobora kunkorera amubwira ati ashobora kuzana makeya nkakura ibikoresho nkagukorera hama gusa mu nyuma abantu benshi barabikunda ndavuga ati just nganda kora nshobora kuramo amafaranga bon ndabikora gusa bivanye naho nabona indi bivanye n'ishure nigamwo nkavuga ati oya ukakasino gukora kwa akazi sinobishira ahantu habona bon narumva nyine kumenga birionte ukuntu umvi uravye aha ukuntu bubayeho ishure wigamwo ukaraba ukavuga ati oya ibisino bigakora akazi nyine kumva nyine ko biteye isoni mugabo mu nyuma ndumva koko yuko nta kazi nakamye muri make akazi gatanga amahera kose n'akazi akazi kabi n'akazi kadahemba n'akazi gatukisha imana muri rusange bonje ndashiramo inguvu rero ndavuga ati reka nkore kameme mbe mugihura mwese mwahuriye kuri uwo mwuga w'ububrasserie gusa canke hari utundi tuntu ari musanzwe mukorana ku ruhande? Bon biragoye yuko umuntu muhita muhura rimwe ngo muhite muvuga ngo iki muri make umuntu mugenda murahura tu ubucuti buraza hama buje haje ubucuti mukavuga ati je nkora ibi nanje nkora ibi eske ibitubishize hamwe harashobora kuvamo ikintu kizima nuko rero twahuye mva ubucuti baratwunze buca butuma duhuza n'akazi ubucuti bwarabunze buca butuma bumuza n'akazi mwavuze yuko mukiri ku ntebe y'ishuri mwashobora gukora ibyo mwambara umwanya ababonye bakavuga ati ushobora kunkora ivyo bintu ku bwawe ukiri muto canke mu byo wigiye waribonamo kuzohava usanga uri umuntu ukora amabrasserie akagukwinjiriza agafaranga gashobora gufasha kugusahiriza mu buzima bwa misi yose? Aya kintu cha brasserie vraiment nicharimo aya wavuze yuko wabiko nabajije Valence avuga ati je nuko nabona bibera abandi nkavuga ati kandi bitangura kubwaho niki kico cha Quenspeak kawunshinza neza muri uwo mwuka avuga ati kanda ndabikora ngira hari kumbura haragakate bizonzanira. Bon je nahise umuvyeyi akunda kwambara ubuyeye yabwamba ari byinshi ngo ndabere wamvuga ati aya nanje nzoza ndabyambara byinshi no kubikora nze ndabegwa nanje niho nabikuye bro. Nerekiza ikibazo kwa Valence Carole azana iciyumvira ati twoshobora gukorera hamwe umwe yakora ubuyeye undi agakora amabrasserie bamuca muhuriza hamwe bidandazwa kubwawe ico ciyumviro wacakiriye gute? Ikindi kibazo kigira kabiri gukorera hamwe nk'ugwaruka bafise ubumenyi butandukanye canke iby'imbere bitandukanye n'akahe karusho bisahiriza mu iterambere ryarwo? Bon kibazo ca mbere kubona ukakola jingo dukorere hamwe ibintu byanyoheye cyane gose si twara umuntu yanize nishingiye ku bintu yize bya journalisme et communication kuko yari umva umuntu w'umujournaliste kandi nazina communication just aramenya kwinjira mu bantu kameme marketing iroroha cyane aramenya ku promoting ibintu akamenya kuvugisha abantu kandi umenya kuvugisha umukiriya amva mu mufise amafaranga kuyafise umukiriya ufise n'ibyo afise mbega Valence nirihe hangiro mwihaye mu kazi kanyu? Bon hangiro twihaye no kubaka something big kintu kinini kandi gabire mu gushika turakeneye akazi kavuye mu brasserie hambavu y'ibyo twize turakeneye akazi hamwe duhana akazi n'abandi ku buryo twumvise apere d'offre ahantu nubwo yo bikaze gute byisi toritera ubwo mbega mwibaza ko amabrasserie yo bafise agaciro kangana gute hano iwacu? Bon ibrasserie
ifise agaciro sinuba ko ari gato ibraseri ifise agaciro sero n'ukuntu ikoze canke akamarimari y'umuntu kuko ari umuntu ushobora kubona urashobora kuba wambaye isaha kandi ukabona ko ushajije gusa ari umuntu ashobora kuza iyo saha yawe akabona yuko ari isaha yo kuraba igihe mugabo braseri umuntu wese yambaye kenshi benshi 90% ico ndagihamya nuko umuntu wese afise ikisiguye nimba braseri utayihawe n'umuntu uba wayiguza ari uko hari akantu kanaka uyishakira siri tuko twebwe izo badushorera batagenda kuzigwa nkazijya zo mu isoko azavuga ati nkeneye habe kwaka kandi nkeneye izo bimeze uko kuko ico kintu cyo kiba kimujumva abayambaye muri maka bayambaye umunezero abayambaye ivyifuza yipfuje ko yambaye ku maboko okay mushatse ko tubira kwisi wanyu biri niki ntibiba bigwiriye genre mwe murakreya mukagira utuntu twanyu mizanye d'accord biri niki tu wavuze Valence wavuze yuko mukene ukikora ikintu something big byumva ni giki kiko kirabereka yuko ayemerekero yanyu muko murayashikako ni giki muko murakora muvuga ati ya ndoto yacu turabona tuko turayikabakaba ko gatoyi bon indoto turiko turayegereza muko mukora iki ni ikimenyetso kibereka yuko muko murayegereza ikimenyetso nuko bon nibanga ariko emero rimene oya iryo nibanga ry'akazi ariko tu braseri zaramaze kuduha akazi turindiriye gusa tuve ku ishuri akazi twaramaze akazi karamaze kuba gahari wow numva cyo ndyoherwa cyane kiri bisigure yuko nubwo mukora ama braseri macari ku ntebe y'ishuri ni kaminuza yego ikindi kibazo cy'amatsiko kiziramo ngaho reka ko muri ndakibaze Carole biraheza bikoroha gute gufatikanya syllabus no gufatikanya umwuga umuntu yagwa murafise amakomande nk'abantu nka batanu ejo murafise examen ejo murafise TP cyangwa murafise premier session biraheza bikoroha gute kuko umuvyi yarakeneye umwimbu mwiza wowe ubwa urakeneye guiterambere mu ishuri ariko mukiriya nawe avuga ati n'akanoti mukiriya nawe akubwiye ati agafaranga kandi nakaguhenga ukore uraheza ukabifatikanya gute bon icambere no kumenya kujera umwanya kavuga ati umwanya upanze uko ku ishuri nuko amatari bakaba ari uza gukora ayo mabrasile y'abakiriya canke kandi kwa turi na babiri biroroshe nyimba je umunsi nabuze umwanya Valence yashobora kuba ufise akaca barabikora canke wata ufise je nkabanda hose nkabanda bikora donc bisufiye uko umenya kujera umwanya ukavuga ati umwanya w'ivyigwa n'uyu umwanya temps libre kankore y'amabrasile hama byose byinjire rimwe twinjirize habiri tukiri ngaho nyene ncamubwira Valence niki wobwira abanyeshuri aba universitaire nka mwebwe baba bumva yuko kwiga ni kwiga nyene nta kindi kintu baba bumva bo bangikanye baba babona umenga biragoye biravunana wowe wobabaririke bon ikintu nobabwira sinababwira ngo kora amako mu mpuzu oya ahubwo uraba we mu buzima ukeneye iki ubura iki uzokironka gute hamumaze kubona ivyo ubonye icyo ubura ukaba n'ukuntu uzokironka aho ukibona icyo gukora kuko nimba ubona ubwo buzima bwawe buguhagije ukabona uri ikintu nyine biguhagije bisigura yuko ubuzima bwawe burakwiye gusa uzi ko ukeneye gushika kure uzi ukeneye kwirinda kujya gusega abantu cyane raba ikintu ukore uko kiri kose kuko nicyo kintu kizotuma uba umuntu mukuru wubahwa hariho imbona kazoza yatanzwe na nyine icubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi ayihereza bene igihugu muri rusange ko natwe bugwarwa turimo yuko Burundi twipfuza Burundi bwifashe mu 2040 Burundi buteye imbere mu 2060 ku bwanyu dufatiye ku mwuga wanyu mukora turahera kuri Carole ca tutandukira kuri Valence bivanye n'umwuga wanyu mukora canke mu kibano ugwara kuko murubona uko rusahiriza gute kugira ngo iyo mbona kazoza ituzishishikiye ko umwe wese afite icyo yaterereye muri iyo mbona kazoza bon ugwaruka gwinshi ntirurajijuka neza surtout abantu bakiri ku ishuri kwabo bakiri ku ishuri acha bavuga ati agenda cyaye ku ishuri nta kindi kimvuruga no kujya kuryama kwiga byose baramenya byose baramenya donc we ntaza no kuyumvira ati ishuri ni ryahera mbe biduca bigenda gute nzoca njaye kubona n'ubuzi bwabuze gusa harimwo bamwe muri abo harimwo abari ko barabimenya kikabasanga ariko yigurira akajire
acaja kwitembereza rimikaje ugasanga ariko rinjiza make gusa kwinjira ego urumva yuko umurindi wo kwitabira ibikorwa by'iterambere si munini si munini gusa biriko biraza kuko kubona nabo biyumvira akarondera ijera kwa baraja mu ibarabara ninde etape ibikorwa ni yahemano cuhezo gatanga kuri urwo gwaruka kugira ngo twijukire ibikorwa by'iterambere bon impanuro nobaha nuko batokwifokaliza ku kintu kimwe nimba ari umunyeshuri ego revre niyige amenya bitore gusa ntaca guma arifokalize kuri iryo shuri nyene yumve ati eske hirya ejo ndasohoka ndaheza abavyeyi nibo bazoza barandabandaba ikintu nzoba hiki nzoba ndagikuye baze baravyumvira ko navyo nyene batangura bitegura hakiri kare kuko ntiwoza kubitegura ishuri riheza umva umwanya uba wamaze kukujana akandi kabazo kamaze kuca ngigwa akunda kubaza turabona navuga nti abigeme canke abasore mugwaruka muri rusange banegura akazi runaka wowe urahetse ukabavuga kwiki bo ndobanura bo bivana banyina n'umuntu urazi ico ndabikuye ku bavuze ati hari umuntu uzona yabyikuyemo akavuga ati reka ngura akarimi kashe ngura akajire ndagiye kandi nzisigaye zizimvye n'irya parti singazimvye navyo kuronka ujya mutaho nyene si coroshe uvyumva akavuga ati kantore ngende gukora kandi parfois mu poire parfois mu université asanzwe ngaho onyi akavuga ati iyo netete yanje kandi ayishire hasi kumbura akakasha kunduza nahandi nkaronkera handi urahetse ukabivuga kwiki bon ico no bivuga ko nuko benshi ucumengo ariko batinya societe benshi bibaza bazombona nabiki je mbona yuko iyo uzi ico ukendeye nkuko yabivuze uzi naho uri kuraje ibyo bya societe urabyibagira bravo uravuga ati bazobona ico bashaka bazokora ico bashaka je ndagiye ko ndabona nyene yibi inye kandi ntegezo kubironka Valence ikibazo meza nkakwerekeza ko nizahe ntambamyi kuva mutanga gukorana Anika Hall muri uwo mwuga wo gukora novuga na bracelet novuga amakollier bishariza cyane ababitwa ndibaza ni iruhande rw'abigime n'abapfasoni niza ntambamye mwahuye nazo mukavuga ati bino bikorwa si byacu nubwo twabigiyemo burya n'agataye twashoyemo tuzoba dusanga gahombeye nizahe ntege muheza mukaronka mu gihe mwakoze ibiraka bikagenda neza du commentaire positive muzakira gute kuri mwebwe commentaire negative mukazakira gute kuri mwebwe bon kamere ku kintu cy'intambamyi intambamyi sikirenga gusa mugabo akanakazi nakamwe katagira intambamyi nta nakamwe naho gusenga karafise intambamyi gusenga yego intambamyi ntiwigera ubura umuntu gusenga ntiwigera ubura umuntu agutsitaza kubera wasenze aho nuzobura umusenzi ari nibyo ico kintu uzigikurikirana neza ukibaza naho bari gusenga ntiwigera ubura intambamyi umuntu agutsitaza bo intambamyi yose ikirenga gusa intambamyi ziriho bon mvuze intambamyi zimwe nk'ubu nk'abakiriya anje nk'ubu ari uranyumviriza benshi nk'aro nk'umuntu intambamyi novuga cyavuga ati atavuze jewe gusa muri make bon ni nyinshi en fait ndazivuze nukuri ziriho mugabo ndazivuze juste nukumenya ibanga ryaka base nyine ryo benshi boca bumva kumenga nibonerekejeko gusa nyine intambamyi ziriho aro nk'umuntu gatufate muri rusange arashobora kuma komande amvuge zimwe atakibazo mwashobora kuma komande igoye vraiment kandi komande iragoye iyi komande nkikura materiel nzoba nayikozemo mu gihe utaje kuyitora izo bihombye Burundi zo amhombye umwanya hari nyamba natanze nakazi naje dufite twatanze akazi ari twatanga akazi ugaje usanga bahombye amafaranga watanze akazi bahombye n'ibikoresho nkiyo ni intambamye kuko umpaye komande nini ntuze kuyitora urumva nkahomba mpombye cyane hari yindi ntambamye ishobora kuza nk'ubu ndashobora gukora komande bazamva umuntu ngo mu ifoto kamubwira ati wewe ngo kuko turafise adresse turafise kibanza muri viraho ati mi foto ati si kwa twa mu ntuze z'akazi hari muri amano novuga sinzi ko nabwo bivuga nk'ihangiro ry'akazi hari ibintu bidakora amategeko y'akazi kandi bidakora nk'ubu nshobora guha ifoto atavansi wampaye kuko urashobora gukoresha komande ushaka ifoto kuko twifoto muri make ibizimbye ifoto ibizimbye muri make baca bumva ngo mpifoto nakubwira ati ego nakamanzi ima avance nubwo yoba 500
kugira ngo ne numve kuri ko ufise série ku mutima iyo 500 francs n'iki nkenura oya kugira ngo ne kuri série kaza wumva ngo yango n'ubundi uza ugatora ngo urumva ngo mifoto ne aho nk'iyo ntambamye wumva iyo ntambamye vraiment atari ariko none gavarance uravuze ko 500 aho nyina ariko ratwumviza nk'ubu bataca guha 500 kugira bibonera aho gafoto gusa akagura agaprofita dore gafoto nibaza ko imvugo yakoresheje nibaza ko 500 toyatora oya yababwiza ukuri nimba ntuze ya icyo kintu bakoresheje yo bracelet kan nimba ari 30000 dufate mbega mwoba mutora avance la moitié canke mwoba mubipanze gute mu byo kazi wanyu bipangwa gute bica bigora mwayi mwambaza ngo agaciro ka bracelet bibumva bivana n'igiciririko kuko urashobora kubona ego irazimbye mugabo material yawe wayikozemwo ataje kuyitora canke atagize iki ntamwanya yatwaye material nzo zisambura nkore mu kindi nta gipfu busa ariko biravana kitakubwira ati hari usanga material usambuye n'umwanya ntamwanya gutwaye nta kibazo n'izindi rero usanga rimwe navuga ati ataje kubitora uhombye umwanya watanze n'akazi uhombye n'amafaranga mwirinda gute izo ntambamye none naho nyene muca mu baka avance imbere bon tu baka avance iyo avance bakora bavuga ati ashobora kuguha 5 ngo avance ibana pour pourcentage muri make y'inze ya bracelet nimba ari koriye nimba ari bracelet bon umpaye nka 30% yatora gusa twe dukoresha cyane ikizere ikizere kandi tuba twizeranye vraiment je nubwo wo mi gihumbi navuga ati ni gihumbi kandi gitore kandi ari ya 10000 nta kibazo na kimwe Irebe FM Radio ya